Vinicius Jr yahamagawe kurenguka imbere y'ubutungane kuri uyu wa 2023 mwaka wa 2025 azoba ari ku munsi wa kane w'ino ndi turimwo mbega azoba ajanywe n'ibiki. Pedri Gonzalez turuje ku makuru yo kwongereza amasezerano muri Barca mbega bivuze ko iki. Xabi Alonso yavugwa kuza kumenyereza Real Madrid mu kiga 2025 mbega Carlo Ancelotti yoba agiye gusohoka byifashe gute muri Barcelona. Hariko havugwa umusubirizi wa Lewandowski avuye mu Butaliyano ninde byifashe gute. Real Madrid nayo ngo yabonye impano mu Budagi yosubirira neza Toni Kroos ariko ngo kuyironka isabwa imiliyoni 80 z'amanyaburaya no guhangana n'umugwi wa Manchester City mbega byifashe gute. Reka ndakuramutse nongenda guhikaze muri kino kiganiro ugiye guhabwa nanje Wilfried Rambona biciye ku nyamakuru Wifi Sport gikorera kuri YouTube na Facebook. Nizeye ko ukomeje kugira ibihe byiza ukaba ukitswe n'amagara ugwarukira ukaba naho uri mu zindi ngorane ndakwifurize kuzivamo. Reka ndagushimire wewe maze gukora sabone cyangwa subscribe kuri no YouTube channel ya Wifi Sport canke wewe maze gukora suive canke follow kuri page ya Facebook na nyene ya Wifi Sport. Nongere shimire nawe ugiye kubikora na cyane kugira ngo uzurironkere ibiganiro ndagushikiriza buri mwanya. Ufise ivyo wamamaza duhamagare canke utwandikire kuri numero ubona aha munsi ni gusenya amajana 257 61 78 64 61. Please 257 61 78 64 60 haba kuri telefone isanzwe haba ku butumwa busanzwe haba kuri WhatsApp hose ushobora kuturonka. Mukanya twinjire idonido n'ikiganiro kivuga ku makuru ariko avugisha benshi ku mugabane wa Buruya gushika kuri uyu wa 20 ya mbere mwaka wa 2025. Vinicius Jr yahamagawe kurenguka imbere y'ubutungane kuri uyu wa 2023 ukwezi kwa mbere n'ubwa kwa 0 mwaka wa 2025 azoba ari ku munsi wa kane w'ino ndi turimo. Muti azoba agiye mu biki. Ibizoba bimujanye byabaye itariki 28 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2023 hari mu rukino rwa El Clasico cyo gihe Real Madrid yakitsinda ikipe FC Barcelona 2-1 aho yakoregwa ivangura rukoba. Ikinyamakuru AFE cyo muri Espagne kivuga ko abafana babiri ba Barcelona batutse Vinicius Jr ibitutsi bishingiye ku rukoba akaba zo bagiye kubishingira inaye kugira ngo bahane mu ntumbero yo kubandanya bagwanya ivangura rishingiye ku rukoba riko libera mu mupira w'amaguru mu gihugu ca Espagne. Amasanamu yafashwe n'amakamera yerekana abantu batatu bagirwa n'icyaha ariko muri abo batatu umwe ntarakwiza imyaka 18 aracari to kwituma minea. Ivyo bikaba bizotuma adahanwa kuko atarakwiza imyaka maze hahanwe abo babiri bakuze. Ndabibutse ko mu kwezi kwa gatandatu ariko kwa ruheshi mwaka wa 2023 igihe abafana batatu ba Valencia kipe ya Valence bagirwa nikosha nk'ibyo byo gutuka Vinicius Jr ibitutsi bishingiye ku rukoba bahanishijwe gufungwa ikingo c'amezi 8. Ese ababo b'Ikatalonia bagiye guhanishwa igihano nk'iki? Aturindire n'inkuru duhabwa n'ikinyamakuru canke itororokanizo ry'amakuru AFE ryo mu gihugu ca Espagne. Kundi ruhande Pedri Gonzalez no mukinyi wa FC Barcelona kino mu kibuga hagati yavuguruje amakuru avuga ko agiye kongereza amasezerano mu nogwi wa FC Barcelona. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru wo munya Espagne w'imyaka 22 asanzwe kinira Barca mu kibuga hagati yavuze ati aba aja banje n'umugwi wanje bambwira ko byose bigenda neza ariko si wo mwanya mwiza wo kuvuga ku bijanye no kongereza amasezerano. Abenshi bakibaza bati ivyo byose abaja biwe n'umugwi we bamubwira biko bigenda neza byo bari biki ubwo niyo barayo amasezerano nyene yo bamaze kongereza cyangwa bagiye kongereza utijifashe gute. Reka tubiha amaso kumbure tugenda tumenya umuco w'ino nkuru. Ni inkuru twahawe n'ikinyamakuru Sport cy'Ikatalunya mu gihugu ca Espagne. Carlo Ancelotti yoba agiye gusohoka muri Real Madrid akaza Xabi Alonso. Imeze bite ko Xabi Alonso yavuga kuza i Madrid muci y'ino mwaka turimo 2025 byo byifashe gute bya Carlo Ancelotti mu gihe abakunzi ba Real Madrid bari bamaze iminsi biyamiriza umumenyereza w'Umutaliyano bivanye n'inkino aheruka gutakaza nk'ubwo yatsinzwe na Barca imwaka igikombe cya Super Coupe d'Espagne imukubaguye itsindo 5-2
hakaba hari hamaze n'iminsi havugwa amakuru yuko Xabi Alonso ari umumenyereza Real Madrid itegereje muci iriye turimwo y'uno mwaka turimwo wa 2025 kuza kumusubirira. Amakuru ya nyuma y'ikinyamakuru Revo ci Madrid avuga ko Carlo Ancelotti ashobora kongereza amasezerano yo kumenyereza uwo mugwi w'ibwami mu kiringo cy'umwaka umwe gushika mu mwaka wa 2026. Ico kinyamakuru kivuga ko umuvuduko Carlo Ancelotti azananye kwiruka ku gikombe ca La Liga ariwo uriko uragarukana icizere mu burongozi bw'uno mugwi. Cerekanye ko itariki zitatu z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2024 FC Barcelona yari mu kibanza ca mbere isumbye amanota 11 umugwi wa Real Madrid, cyo yari mu kibanza ca kabiri. Barca yari ifite amanota 33, Real Madrid ikagira amanota 28 n'urukino rumwe rw'ikirarane. Ariko ko ubu inyuma y'amezi abiri n'igice gusa Real Madrid iri mu kibanza ca mbere ikaba isumbya Barcelona amanota 7, kuko Real Madrid ifite amanota 46 mu kibanza ca mbere, Barcelona igafata umwanya wa gatatu n'amanota 39. Bisigura ko muri ico kiringo gusa Real Madrid yarushije Barcelona amanota 18 yose. Nikindi kandi ngo umumenyereza ngo abanye neza n'uburongozi bw'umugwi hamwe n'abakinyi b'ibihangange muri uwo mugwi, aho harimo nka Vinicius Jr na Kylian Mbappe, ngivyo bigatanga icizere cy'uko agiye kuguma muri uwo mugwi. Ico kinyamakuru congeye kivuga ko ikintu cyonyene cyotuma batamongera amasezerano bakamureka akagenda hoba ari mu gihe atagikombe na kimwe ikomeye yobaha mu vyo basigaje gukinira muri no season. Ndavuga nka UEFA Champions League, La Liga canke Mondial de Club, muziko bariko barakina n'igikombe ca Copa del Rey bamaze kuba banikarisha muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma. Ivyo rero ngo vyigije inyuma iza rya Xabi Alonso, kuko nimba ngo akiri mu migambi no mugwi wa Real Madrid nkuko bivugana n'ibinyamakuru bitandukanye ngo bizosaba ko arindira gushika muci rya 2026. Ibinyamakuru bitandukanye byo bivuga ko Xabi Alonso yoba afitaniye amasezerano yakazoza mwibanga na Real Madrid, bikavuga ko azoba aragumye muri Bayer Leverkusen, aho ariko araronkera umusaruro mwiza mu kurinda ko ikiringo ca Carlo Ancelotti kirangira muri no mugwi wa Real Madrid. N'amakuru dukesha ikinyamakuru Revo cyo muri Espagne n'ibindi binyamakuru bitandukanye byo ku mugabane wa Buruya. Ku rundi ruhande ariko havugwa umusubizi wa Lewandowski muri FC Barcelona. Hari amakuru atangiye kuvuga ko Dusan Vlahovic none umusatizi wa Juventus zotire ko yobagiye mu rutonde rw'abakinyi Barca izohitamwo umusubirizi wa Lewandowski ariko yegereza ubusaza. Uwo munya Serbia w'imyaka 24 amaze kwinjiza itsindo 12, yongera atanga imipira 2 iva mu bitsindo mu minota 1881 yahawe mu nkino 24 amaze gukinira Juventus zotire muri saison ya 2024 shira 2025. Ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani kivuga ko Barca yamushize mu nteguro za kazoza. Ico kinyamakuru kivuga ko ubu atabiganiro biratangura, ariko ko Barca irindiriye ko ibibazo by'ubutunzi biva mu nzira hama bitangure. Ushobora kuco ibibazo uti ese ibibazo by'ubutunzi muri Barcelona ntibirava mu nzira ko tuzi amaze kwandikisha witwa Dani Olmo n'umusaza w'izina rya Pau Victor. Ndabibutse yuko equipe ya Barcelona isa niyatunganije ibijanye n'ubutunzi kugira ngo ishobore kuja muri règle 1/1 yemerera umugwi bishobora kugura abakinyi cyangwa kwandikisha abakinyi, ariko ikiyaranja kudasohora kanoti karenga kuko yinjije uvuga ko biringaniye. Iyo règle Barcelona yasize kitaki imwe y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025 yamaze kwishikako, ariko nivyo yikunda kwandikisha umusore z'ikizina rya Pau Victor ndetse na Dani Olmo kugira ngo bishoboke ko bandika, kubera ko byo bari bamaze kubarenga ikirengo kugira bishoboke ko bandika. Byasize kwishama ryo mupira w'amaguru mu gihugu ca nako igihugu ca Espagne gifata ingingo kugira ngo bano bakinyi Dani Olmo ndetse na Pau Victor shoko kubandanya bakina mu ntumbero zo kubategura kugira ngo nibashe guhamagurwa mu gisego cy'u Espagne bazoba bafise forme zimeze neza. Ivyo bigaca bituma bazoshobora gukina amahiganwa bari kumwe na FC Barcelona mu kingo c'amezi 3 cyo kizokaba kizorangira mu kwezi kwa kane. Urumvikana ko azoba gisigaye iminsi kugira ngo amahiganwa equipe ya Barcelona ifise mu ruhara ishobora kuzobarangira. Ivyo rero byo kugura Dusan Vlahovic bizorinda yuko Barcelona yitunganya neza, kuko n'ugiye kwijerege 1/1 iracarindiye kuronka handi mafaranga kugira ngo ishobore kuronka ubushobozi bwo kugura uno mukinyi no kumwandikisha. Byo mwomenya ko Dusan Vlahovic uno munya Serbia kina Juventus tire kabari kavuga no muri FC Barcelona
afite amasezerano yo gushika 2026 mu mugwi wa Juventus Datire, akaba kandi agererana ku gaciro k'imiliyoni 60 z'amanyaburaya nk'uko bivugana kino cy'amakuru de la Gazzetta dello Sport. Byumvikane ko barindiriye kuba baraba yuko byoshika kunda ko Ancelotti bagashirako na cyane ko ari mu migambi y'abakinyi yocagura mu musubirizi wa Robert Lewandowski. Kundi ruhande inkuru tugiye gusozerako niyo umusubirizi wa Toni Kroos aheruka kuba amanika ibiganza mu mugwi wa Real Madrid. Ino ekipe y'ibwami rero bwo muri Espagne yabonye impano yo gusubirira neza Toni Kroos, ariko kugira ngo imuronke isabwa imiliyoni 80 z'amanyaburaya no guhangana na Manchester City. Twikene ko ekipe ya Madrid mu biko biratuma itsindwa, benshi uko baravuga yuko umusubirizi wa Toni Kroos tigaboneka neza na cyane ko Kamavinga ndetse n'umusozi ya Aurelien Tchouameni bataruzuza neza ibyo cyo gufasha ekipe ya Madrid kuba ishobora gukasa kugira mukasere mwiza, ishobora gufasha abadefenseur kutagwa mu bibazo byo kuba batsindwa ibitsindo nk'ibyo ariko baratsindwa muri ino minsi. Uno musore yitwa Igor Rasson, ni umunya-Swede w'imyaka 20 akinira mu kibuga hagati mu mugwi wa Eintracht Frankfurt ni mu gihugu c'Ubudagi. Uti rero iby'uno musore byifashe gute? Imikinire y'uwo mukinyi akiri muto irangwa n'ingene abona kure ubangutsi n'ukuntu bigoye kumubona atakaza umupira, ariko kandi ukawutangana ubwenge butuma umupira atanze uvamwa umusaruro. Ubwo buhinga bwiwe bwaje gutuma atangwa guhurumbirwa n'imigwi ikomakomeye ku mugabane wa Buraya, aho harimwo Real Madrid imubonamwo umusubirizi mwiza wa Toni Kroos, na cyane ko babona ko ikibanza ciwe kitararonka umusubirizi mwiza bari bakeneye mu no mugwi wa Madrid. Real Madrid rero ntiko imondera yonyene, kuko umenyereza Pep Guardiola wa Manchester City nawe ashaka kumugura kugira ngo aje gufasha Shanya na Rodri asanzwe ari mu kibazo c'imvune. Uwo mugwi wiwe wa Frankfurt ngo nawe nturota kumureka ngo agende munsi y'imiliyoni 80 z'amanyaburaya mu muntu mbere yo kuvyaza umusaruro ubuhinga uno musore asanzwe afise. Ivyo tumenyesha n'ikinyamakuru Sky Blues Times, kinikana kari kinyamakuru cegereye uno mugwi wa Manchester City, hamwe n'ikinyamakuru Sport cyo muri Espagne. Ayo niyo makuru rero ariko avugisha benshi ku mugabane wa Buraya gushika kuri wa 20 ukwezi kwa 0 cyangwa kwa mbere mwaka wa 2025 mwateguriwe mu ngamashikizwa nanje wiri Freedom na kinyamakuru Ifi Sport. Kandi binashimire wewe umaze gukora subscribe kuri YouTube channel Ifi Sport, cyangwa wewe umaze gukora cyangwa follow kuri ino page ya Facebook ya Ifi Sport. Nongere shimire na ugiye kubikora, mukomeze kandi mubikora kugira ngo muzokomeze bambere muronka ibiganiro ngenda bashikiriza mufise mumenyekanisha byo mamamaza kugira ngo bashobore kuba muronka abakiriya bigwije cyane. Muze kabisa tuyimenye kujya kure kuri kinyamakuru cya Ifi Sport. Mushaka kutwandikira cyangwa kuduhamagara cyangwe haba kuri WhatsApp ubutumwa busanzwe, kuri telefone isanzwe kuri guteranya 257 61 78 64 n'ibiro ubona hano munsi. Please this is 57 61 78 64 60. Ariko kandi ishobora kugira icyo uvuze ko hano makuru ese Vinicius Jr kuba agiye kwengutsa imbere y'ubutungane bizovakura ivangura rukuba mu gihugu cya Espagne. Mbega kurundi ruhande Pedri niyo bagize ibanga kwongereza amasezerano ikaba biri mu nzira. Ese ibi twababwiye kuri Carlo Ancelotti, nawe ubona ko Carlo Ancelotti yogenda akaza Xabi Alonso canke yohaguma akabandanya neza no mugwi wa Real Madrid? Ese hoho Dusan Vlahovic yoba ari umumenyereza nako umusubizi mwiza wa Robert Lewandowski muri Barcelona, canke se kurundi ruhande ekipe ya Real Madrid ishobora guhanganira uno mugwi kinyi babona ko umusubizi wa Toni Kroos bakamutsinda na cyane ko bahangana na Man City? Ijambo ni guha muri comment. Nabwiye nti komeza ujyaho ubahwe. Bye bye, hasta la vista.